Abigeme ibihumbi ndwi b'abarundikazi barajana mu bihugu vy'Abarabu mu buryo bw'ikinyegero. Ivyo bivugwa n'ishirahamwe ONRCT ton frère mu cegeranyo ryakoze. Nayo umukuru w'igihugu aracari muri rwa rugendo hariya muri Serbia. Tuza kubabwira uko urugendo rwifashe n'ingene urugendo rwiwe n'umutambukanyi we ruriko ruragenda. Turazana kugaruka ku makuru avugwa muri Regidezo aho bemeza yuko umuyaga nkuba wiyongereye inshuro zitatu muri no myaka 4 yiheze. Tuze no kubabwira kubijanye n'umuziki hano mu Burundi aho abaririmbyi b'abarundi basanga batarabwa cane ugereranije n'abanyamahanga. Aya n'ayandi ni muri burakeye turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye yo kuri uyu wa kane aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi ndetse no mu makungu. Ngo abarundikazi barenga ibihumbi ndwi barajanwe mu bihugu vy'Abarabu mu buryo bw'ikinyegero, bikavugwa na Maître Prime Mbarubukeye yarongoye ishirahamwe rijejwe kugwanya urudandaza rw'abantu ONRCT ton frère. Akaba yavuze mu itangazo yasohoye rijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi. Mbarubukeye rero agasigura ko abo bakenyezi bajanwa mu bihugu nka Oman, Kuwait, Iraq, Irani, Thailand hamwe na Myanmar ndetse rero n'ibindi bihugu kugira ngo basohoke Uburundi. Abakora ugo rudandaza ngo bakaba bafise imihora babicishamo itandukanye, ariko umuhora ngo uza imbere ni Kobero, bakinjira na Tanzania, Uganda, Kenya ndetse i Nairobi. Akavuga kandi ko basanze muri Kenya ariho benshi bacishwa bagiye muri ivyo bihugu, kandi ngo gushika muri Kenya gusa bakaba imiliyoni 3 z'amarundi ariyo umwe wese atanga. Ikindi rero Prime Mbarubukeye yashikiriza ngo nuko abo bakenyezi bashitse muri ivyo bihugu bafatwa nabi cyane. Hari abakubagurwa, abagashurashuzwa ku nguvu, ndetse ngo hari nabo bishika abagapfirayo. Arabandanya akagira ati muri iryo tangazo abakenyezi bagiye abahora badutabaza ari benshi, mugabo nta bushobozi dufise bwo kubakurayo kuko bisaba uburyo bwinshi. Uwo bimaze gukunda ni umukenyezi umwe twakuye Kuwait aratahuka mu Burundi, hari mu mwaka uheze muri Munyonyo 2024. Ishirahamwe ONRCT ton frère rero risaba leta n'uwo wese abishoboye kuza barashigikira kugira ngo batabare ubuzima bw'abo bakenyezi ndetse n'abandi barundi bari muri ako kaga. Bajanwe mu bihugu vy'Abarabu batwawe n'amashirahamwe aronderera akazi abarundi n'abarundikazi ngo ni igisata kiri mu bushikiranganje bw'imigenderanire. Ubwo nabwo ngo ntaco burashikiriza kuri ico kibazo. Igihe yariko arashikiriza ivyaranguwe kuva muri Mukakaro gushika muri Kigarama umwaka uheze, umushikiranganje Albert Shingiro akaba yamenyesheje ko Uburundi bufitaniye amasezerano yo guhana abakozi n'igihugu ca Arabia Saudite amaze gutuma igihugu kironka imiliyoni zishika 10 z'amadolari. Hari ku wa gatatu Ruhuma 2025 yaciye ashikiriza ko harimwo no gutegwa ko umukono ku masezerano n'ibindi bihugu vy'Abarabu nka Oman, Kuwait na Bahrain. Ngo umuyaga nkuba mu Burundi ngo wigwije inshuro zitatu muri iyi myaka 4 irangiye. Ayo ni amajambo ya Albert Manigomba arongoye ishirahamwe Regidezo mu kiganiro yahaye radio televiziyo Isanganiro n'ikinyamakuru Yaga kuri wa 12 Ntwarante 2025. Mu gihe rero hamaze imisi hari icikagurika ry'umuyaga nkuba mu makaritiye amwe y'igisagara ca Bujumbura, abishira rero ku bikoresho bishaje hamwe rero n'ingorane iturutse ku ngomero Uburundi busangiye n'ibindi bihugu. Albert Manigomba akaba yagize ati jewe nibaza yuko atacahindutse cyane, ibibazo dufise ni vya bindi nyene vy'imihora ishaje niyo ituma haba uko gucikagurika kw'amatara, kandi dusanzwe dufise imihora dusangiye n'ibindi bihugu. Iyo mihora rero hariho igihe bituma umuyaga nkuba ucikagurika mu Burundi canke mu kindi gihugu. Nkuko rero atanga akarorero akavuga yuko ivyabaye kuri uyu wa mbere ahanini vyavuye ku Rwanda, aho rero ngo nabo nyene ngo vyari biturutse muri Uganda. Uwarongoye ishirahamwe Regidezo avuga ko kandi bafise ikibazo c'ivyuma vya transformateur vyononekaye hamwe n'ubusuma bw'ivyuma vy'iryo shirahamwe bubandanya bwibonekeza.
inyishu yo gucika k'umuyaga nkuba, Albert Manigomba avuga ko bagiye kunagura imihora ishaje, akagira ati uwo mugambi ugeze kure, ivyo rero nivyamara guhera ikibazo c'uko amatara ashobora gucika aha canke hariya kizoba giheze burundu. Ku bijanye n'ingomero z'umuyaga nkuba ziriko zirubakwa, uwo muyobozi w'ishirahamwe Regideso akavuga yuko muri iyi myaka 4 irangiye hamaze guhera 3: Ruzibazi, Kabu hamwe na Rusumo Fale. Mu minsi iri imbere rero ngo mu kwa 4 canke mu kwa 5 ngo hagiye no guhera Jiji Murembwe, nayo izotanga megawate 49.5. Aho rero ngo niho ahera agaca agira ati umuyaga nkuba wiyongereye muri iyi myaka 4 iheze, umwimbu wigwije inshuro 3. Ivy'urugomero rwa Mpanda umukuru w'igihugu yagendeye muri Gitugutu 2021 yari yagize ati ndamaramaye nk'userukira igihugu kubona imiliyaridi 54 zigenda akabura iyo zagiye. Ngo ivyo vyo vyifashe gute? Albert Manigomba akaba yishuye yuko ngo ivya rugomero rwa Mpanda ngo nta bintu vyinshi ngo yoruvuga ko, kuko ari umugambi utariko ukorerwa muri Regideso, ni umugambi uriko ukorerwa mu bushikiranganji, nibwo buzi neza uwo mugambi aho ugeze. Ruzibazi nayo nyene ngo twayigiyemwo mu nyuma kugira ngo bikunde, iyo Regideso itajamo ngo nubu amatara ntaba araboneka. Kabu 16 ngo nayo nyene Regideso yayigiyemo mu nyuma kugira ngo bishobore gukunda. Mpanda nibabone ko Regideso igiyemo bizoca bitanga umusaruro, bazoheza batubwire. Umushikiranganje mu vyo ajeje harimo amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye nawe akaba yavuze yuko ngo umugambi wo kubaka urugomero rwa Mpanda ubandanya, akagira ati uwo mugambi uriko urarangurwa n'ishirahamwe ry'Abafaransa Mpanda Hydroneo. Ubu rero ngo bariko bararangiza ibijanye n'uburyo kandi bafitaniye amasezerano na leta, partenariat public privé, ni ukuvuga yuko bazokuramwo inyungu yabo hanyuma urugomero rwegukire leta y'u Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe hamwe nabo vyagendanye barabandanije rwa rugendo rwabo hariya mu gihugu ca Serbia mu buryo bw'icubahiro, rero bakaba barakiriwe n'umukuru w'igihugu ca Serbia Aleksandar Vučić. Ubu rero akaba yabakiriye mu biro vyiwe. Ni akanyamuneza rero ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi yatumiwe n'uyu mukuru w'igihugu kugira ngo baganire na rijya Burundi busanzwe bufitaniye amasezerano na Serbia, ndetse bakaba barashizeho n'ivyo koroherezanya mu bijanye na passeport diplomatique, ivyo abafise impapuro z'inzira z'icubahiro. Ibi rero bikaba biri mu rukurikirane rwa gitegetsi arimwo umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe muri ico gihugu. Kuva kuri uyu wa mbere umukuru w'igihugu akaba yari yakiriwe n'umutambukanyi w'umukuru w'ico gihugu ari kumwe n'icegera c'umushikiranganje wa mbere muri ico gihugu nyene ca Serbia. Urugendo rw'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi we nabo vyagendanye rukaba rukomeza, ndetse rukaba ari n'urugendo shure bariko bagira kugira ngo bongere abagende bagira ivyo bigira kuri ico gihugu gisanzwe naco kiriko kiriteza imbere, nkuko naco gisanzwe gifise ivyo kigiye kubandanya gikorana n'u Burundi. Umukuru w'igihugu rero akaba yagize uru rugendo kuva ku wa mbere, bikaba bitegekanije yuko uru rugendo ruza kurangira kuri uyu wa kane. Ano makuru tuyabandanirize muri sport, aho abigeme b'abarundikazi abatakije na gatonya imbere ya Cote d'Ivoire baraye batsinzwe ibitsindo 3-0 mu gihe bari biteze yuko bashobora gukuramo Cote d'Ivoire. Ni mu rukino rero rwo gusubiriza hagati y'u Burundi na Cote d'Ivoire rwariko rubera hariya muri Cote d'Ivoire, rukaba rwarangiye intamba mu rugamba z'abigeme batarenze imyaka 17 batarekuriwe kubandanya inyuma yo gutsindwa ibitsindo 3-0. Uburundi buciye busezererwa na Cote d'Ivoire kuko mu rukino rwa mbere rwari rwarangiye Uburundi bufise ibitsindo 3-1 hari kuwa 9 Ntwarante uyu mwaka nyene. Muri rusangi hagati y'ivyo bihugu Cote d'Ivoire ndetse n'u Burundi, igihugu ca Cote d'Ivoire gifise ibitsindo 4 mu gihe Burundi bufise ibitsindo 3. Aho rero bariko barakina mu gihe bariko barondera ibihugu bizoja mu gikombe c'isi yose c'abigeme batarenza imyaka 17 kizoba mu mezi ya Gitugutu gushika Munyonyo uyu mwaka nyene turimo. Ano makuru tuyarangirize mu gisata c'umuziki,
aho ngo abaririmbyi b'abarundi batumvirizwa cyane hano i Bujumbura ugereranije n'abanyamahanga. Abaririmbyi babiri gusa nibo bumvirizwa muri batanu i Bujumbura bakumvirizwa n'abarundi. Ivyo tukaba tubikesha urubuga rwa Chat YouTube. Urwo rubuga rero aho berekana yuko abaririmbyi bumvirije bakongera bakarabwa cyane ku rubuga rwa YouTube kuva mu kwezi kwa Ntwarante umwaka w'2024 gushika muri Ntwarante uyu mwaka nyene. Bavuga yuko muri urwo rutonde rw'abaririmbyi batanu bumvirijwe cyane ngaha mu Burundi, umuririmbyi Melanin Boy ariwe afata intebe ya mbere n'amavyuzi arenga 7,500,000. Uwo muririmbyi dukesha indirimbo nka Don't Force in Love, Isezerano n'izindi, yagaragaje umunezero amaze kwisanga kuri urwo rutonde ari kwisonga muri urwo rutonde. Akaba yavuze yuko atarazi ko ariwe yumvirije cyane ngaha iwacu n'abarundi bene wacu. Abafana rero biwe akababwira yuko aho bari hose bo kubaha izo kandi ari amavyuzi ya nyayo atari ayo baguze. Mu bibanza bitatu rero bikurikira vyiharijwe n'abaririmbyi bava muri Tanzania, abo nabo akaba ari Diamond Platnumz, Harmonize hamwe n'umuririmvyikazi Zushu basanzwe bakunzwe hariya muri Tanzania no mu karere. Mu kibanza ca gatanu hakagaruka umuririmbyi w'umurundi, uwo nawe tuhasanga D1 yamuka mu ntara ya Kayanza, nawe yarabwe n'abantu bagera ku 3,910,000. Igitangaje muri urwo rutonde abaririmbyi nka DJ Fernando, Dramati, MB Data, Satubituzi ko indirimbo zabo zaronse amavyuzi menshi cyane mu mwaka uheze ku rubuga rwa YouTube ntibagaragara muri urwo rutonde. Ivyo rero bigatuma abantu benshi bibaza yuko amavyuzi baba bararose baba barayaguze canke bakarabwa cyane mu gihugu c'u Rwanda gusumvya mu Burundi. Muri abo tuvuze rero hejuru, umuririmbyi Dramati niwe aza mu kibanza ca hafi kuko wewe aza mu kibanza ca 10. Bamwe n'abandi rero bafise amakenga hagati y'ibiharuro vyoba biri by'ukuri canke ibiharuro vyoba ari ibitaruro bitari by'ukuri kuri YouTube, canke yuko goba ari urubuga rwa Chat YouTube rusanzwe rwegukira YouTube gwerekana ibiharuro bitari byo. Ivyo rero bigatera amakenga bamwe mu bakurikirana umuziki, bakabona yuko bishoboka ko Melanin Boy asanzwe ariwe muririmbyi yoba akunzwe cyane mu Burundi gusumvya abandi, mu gihe hari indirimbo z'abaririmbyi nka DJ Fernando na Dramati zagaragaje yuko zakunzwe cyane gusumvya iza Melanin Boy. Ariko kandi Melanin Boy akaba agaragara no mu biteramo cyane yuko mu Burundi abarundi benshi bamwishimiye. Turabashimiye mwese mwakurikiranye Burakeye yo kuri uyu wa kane, tubipfurije kugira ibihe byiza aho muri hose, Imana ibahezagire, naho utaha murakoze. Tubipfurize kandi yuko mwobandanya mudukurikirana aho muri hose, muje ku mbuga zacu mudukurikirane, haba kuri Facebook, kuri YouTube, kuri Instagram ndetse no kuri Threads na X, hose mudukurikirana. Ni Morning Burundi. Morning Burundi, Uburundi burakeye.